abakunzi ba FC B-Sport fans bizaba bimeze neza cyane ku munsi w'Imana bati mwebwe batatu turabakeneye mumanuke muhagere kabisa kugira ngo tubane neza cyane muri iyi match amicale. Nababwiye mbere ko twakira abatumire bacu turahera kuri equipe yitwa FC Barcelona ari ku mugabane wa Buraya. Minota dusigaranye n'imikare ko turayicunguza umwe tuko tuyifise. Opération latérale gauche muri equipe yitwa FC Barcelona witwa Deco na Hans Flick barahiye bati Gerard Martin utegerezwa kuja ku isoko turagutanga uragenda tuje kurondera uwundi muzima ashobora kuduha ibirenze ivyo duha. Ndavyibuka Eddie wararyamye urarambara uravuga uti Gerard Martin ndamwemera kuye kuguma muri equipe ya Barcelona ati ubushobozi bwiwe sindabukekeranya n'umukinya ashobora gufasha byinshi equipe yitwa Barca. Umuvandimwe na waragira ati have nyamara udakora ibara uyu sumukinyi wo ku rwego rwa equipe ya Barca na byinshi saba Gerard Martin sindamubona nk'umukinyi yotanga byinshi bifatika kuri equipe yitwa FC Barcelona. Ariko ndahera kuri iki kintu Martin uyu mwanya twavuga ko aziziki muri equipe ya Barcelona niki bamusavye atabahaye Edi. Yanabaye byinshi gusumba ibyo bari bamusavye yanabaye byinshi gusumba ibyo bari bamuhaye Gerard Martin ni umukinyi yinjiye no vuga muri equipe ya FC Barcelona avuye mu yindi academy yindi equipe ashikira mu bana ba Ramas amagaba atari wa mukinyi yakuriye yabaye muri ya promotion mu mwaka y'abakinyi uwo bitwa uyu mugabo bitwa Hans Flick yajanye muri tournée yo ku mugabane wa America murabize muri pre-season harimo n'ababakinyi b'inyuma irajanye ndibuka irajanye uwo bitwa Sergio Dominguez umukinyi muri Axe ndetse n'uwo bitwa Gerard Martin magagaje kura muri abakinyi bose yari yajanye ba Toni Fernandez n'abandi ni we wenyene yajashigwa muri equipe nkuru agiga mu backup wa Alejandro Balde sivyo mugabo waje kuraba nivyo biragoye ko mu mwaka wa mbere kuri pressure ya equipe nk'iyi yariko nova ngo igiriki yariko sorry gato equipe nk'iyi yariko igusaba ibikomeye wacuza ngube integre ku buryo equipe gukonta ko nka numero 1 erega Gerard Martin nivyo vyari bigoye ariko sinzi ko mwaravye uburyo yagiye akiri nkino za FC Barcelona. Gerard Martin yagiye avuga ngo buhoro aduga ba integre muri system ya Hans Flick sivyo kuko murabizi no ngira match wasubiye sura kuri umunsi wasubiye kukori nzosaba umuganga abanza do consulte mbere yuko tuja mu kiganiro urikuru base kutubwira uti yari pfube namushigikiye yarapfuvye namushigikiye atari mukinyi wa nyawe nubura cyaryamye kwitwa Gerard Martin ntabwo yari mfube erega imfube ni iki ni vya bintu bitogota bigasha nako bitogota yoza ngo bigiye gusha bikanka gusha burya imfube yo nka Sufati urisi kwa Barcelona none yapfuvye Sufati yarazigiye yarahiye arashararenze none erega n'ubundi imfube zirazigira imfube zirazigira ikintu kitahiye imfube zirazigira Sufati yigeze kuba meze neza nigeze gukora match Inter Milan na AZ Roma match baba elimine ndamga ati iyo Barcelona irengana ino match merge homme du match ino match kuko kwa Barcelona ari nderi Gerard Martin bisobanura iki Gerard Martin yahawe umwanya mugabo wa mwanya bakubwira ngo ndagukonta ntagukonta ntari convaincu ko muri projet za equipe zikomeye zo gutwara Champions League no kwekesha we Gerard Martin bivanye naho waremewe naho wakure naivyo sumwana wa Ramasya yaguzwe na Barcelona wanashima nakure muri projet za Real Betis uno mugabo va muri Barcelona vo sinu akagwi bana kinyi uswe Dembele kiri muri Barcelona uzogenda bironde harakagwa bakiri muri Copa del Rey kava mu cyo cya gatatu bene cya kane Gerard Martin ari hakurya nyene
agira iki agakinira ariko ukaraba neske ni profile y'umukinyi basi mu minota 90 ashaka guhabwa iminota 30 cyangwa se 25 agatanga ivyo umukinyi akomeye cyangwa se equipe yifuza yomuha no mugabo ivyo yagiye atwereka hariho in grand progression biragoye kumwemera kuko meme na Alejandro Balde ari inyuma mu gitutu ca Jordi Alba yaramaze umwaka umuntu atarabona ngo Alejandro Balde yoba nimero 1 cyangwa se yo kwinjira muri President FC Barcelona rero bivugwa ngo Barcelona iri kurondereza umukinyi wundi ngo ku nimero 3 hamwe if Gerard Martin Reeves if bro if niyaba ari umukinyi mwiza uyu muhungu iyo aba ari umukobwa ku isi akaba ari umukobwa witwa Gerard Martin nubwo Gerard Martin yari kuba ari muri Korea yo kubautsa akabwira abavyeyi bati Josheri wanje ari muri Korea sindajayo ngiye kumura mubonye ku televiziyo ndarindira Imana izomunzanira ngahi Bujumbura Edi Christian muri make ngo amaso akunda ntabona Edi Christian Gerard Martin wo musigurira wo fata no musu mukunzo wa FC Barcelona ukamusobanurira gute umukinyi yitwa Gerard Martin no ufatiye kugwa rukino rumwe rwa Inter apana rukino rumwe n'ubundi Gerard Martin wo muri FC Barcelona n'ubundi yakoze iki muri FC Barcelona utomusigura ko ari umukinyi turaganire yakoze iki mu mupira w'amaguru si wa mukinyi uvuga ngo basi yari nka Ansufati igeze kuba yarafatishije uyu munsi ko umwanya wo mu kibuga n'imvune vyaranze none Gerard Martin ninde Barcelona yavuze ngo tugiye kwitabira buri muntu wese nubwo azoba ari Leganés nubwo azoba ari ya Club ndi muron tugiye kwitabira umuntu wese arondera witwa Gerard Martin hama twigurire umwe muri aba bakinyi batatu regard Barcelona nigomba gusora Gerard Martin kubera ko itamukunda cyangwa se atari umukinyi mwiza gushika muri project ya za ni mubi ni umukinyi mwiza ahubwo ashaka gusevinga project za Barcelona akava mu kinogo bakinjiza agafaranga nta kinogo na kimwe Gerard Martin yogwa 30 miliyoni kubera ko umukinyi wo kubarokora kubera ko umukinyi wo kubarokora badahisemwe Alejandro Balde kandi wari n'umwana wa academy hari byinshi yori nta kinogo barimwo oya dutegura ikiganiro turavuga kuri inde nakubwiye gute turavuga kuri inde kuri Gerard Martin ntuyeda mugendana mu mufuko nubwo abasinzi amukunda kubi amufise mu ishati uyu muhungu nari babwiye wanashima n'umunsi wa mbere tumuvuga ko Edi yamujyamajyamye ko nkuko none nta nameza biraheze barisigombye kumusohora niki cerekana none barisigombye kumusohora kubera ko ari mubi cyane Profete yamukubwiye inyuma y'amezi birarangiye ngo amukubwira ko ari umukinyi mubi gute bije kuba confirmed uyu munsi kubera ko barisigombye okay Gerard Martin ni mubi imbere yande Bera abandi bakinyi bose beza bakina kuri gatatu Gerard Martin yarahawe umwanya wo gukina Balde hanyuma giriki yarakinye ntiyawukoresha ariko igaruka rya Balde still mukura mu kibuga Balde asubira mu kibuga nibisanzwe ivyo nibisanzwe Balde niwe nimero 1 kurinde kuri Gerard Martin kandi Gerard Martin ubwo die transfer mvango yamwinjize mvango muri equipe ya FC Barcelona ntabwo yamwinjize nko mukongira direct wande wa Alejandro Balde me yavuze ati nimbuna musi nisanze muri equipe itashaka kuma amafaranga uri abakinyi beza ku buryo nshaka ko mfise Balde ku nimero 3 muga mfise no backup mwiza naguze reka ngerageze nsubire inyuma ndabe muri La Masia ndabe nabaye bakanyasha kuza bakaza kumfasha ni muri mu bakinyi beza mfise nka FC Barcelona nkarongo basaba backup avuye muri La Masia umwana avuye muri La Masia ntago mukorera Balde amaze inga muri project za Barcelona muri equipe nkuru urasubira kwa gatatu ari ikintu kimwe di utagomba kugaruka ko wanashima gikomeye FC Barcelona ifise Alejandro Balde kandi wanashima bujyane nyine navuze ko bya Gerard Martin harimo na Joke ndazi ko ari umukinyi ukunda mugabo umukunda ntaca ashoboye ntaca arerekana si kweli reka ngaruke rero ndi serie siko Barcelona jewe ndabiravye narabibona ko ku mpande baracafise ibibazo meme na presence ya Balde ibayeho ega meme na presence kuvuga ngo mbega uwo subirira Lamine Yamal ninde kandi wa Lamine Yamal wamuraba ukarodi mbega huye na Nuno Mendes
agahura na bano no Mendeze muri La Liga Ligue des Champions bikagenda uko umufashe bisa nkaho ari umwe mu mitsi y'umutima wa FC Barcelona kandi mukuru. Ico gihe rero kuri Hansi Flick igihe uba witwa kuri kuragira kuri Lamine Yamal ku ruhande bisaba n'imiburiburi kuba ufise uwundi mukinyi ari nyuma yiwe atanga lo maximum. None se Jire Kunde ni wa mukinyi afasha mu busatirizi bwa FC Barcelona canke ni wa musatirizi aza gufasha mu bijanye n'ivyo kuzibira, wa mukesha kuzibira? Kivuza ngo FC Barcelona n'ubundi muri ya mwanya wa Jire Kunde, ko Jire Kunde ashobora gutanga ama solution muri Ajax, uri ya mwanya wa nimero 2 urakeneye umukinyi azavuga ati muzonginisha mushaka ariko ngiye mu kibuga nzobishobora. Turi kumwe tugaruka ku rundi ruhande FC Barcelona murabona yuko nubone ifise umugabo yitwa Rafael Luis Diaz Berori ariwe Rafinha. Mugabo Rafinha bisanga ari wa mukinyi yoshobora no kubafasha mu gihe uwitwa Pedri yagize ikibazo canke mu gihe uwitwa Frankie de Jong canke Daniel Olmo adahari, kuko canke Dani Olmo adahari, yo Daniel Olmo avunitse, yo Daniel Olmo ahari niwe yo keeper role nka nimero 10 uko Pedri Shakira munani do akina zitandatu. Ibi byose bigatumwa nuko FC Barcelona yabaye surpris nisubira inyuma y'umugabo yitwa nde Pablo Gavi. Kandi Pablo Gavi novuga ngo nta ruhara rugaragara yoba yarabishizemo kugira ngo asubire inyuma. Ni imvune yagize n'abakinyi benshi bagira icyo no kwita ingaruka z'imvune. Kandi sinzi ko muri kura buryo Gavi yanahije championnat buhoro ko tora ritme. Mugabo urumva ko cagiye Barcelona ikeneye cyo no gutuma umusaruro mwiza w'abakinyi Gavi ntibari bamufise. Ni nkuko kano gasore ka Marc Bernard twakamenya ari keza muri precision no mu ntango za La Liga karavuni kumakura hezi gashaka kugaruka atari Marc Bernard twabonye mugabe gatwara umwanya de transfer kugira ngo agire iki asure kuwa Marc Bernard abantu bari biteza gatimwe kwa Barcelona. Urumva rero aho hantu n'ubundi FC Barcelona biraza kuba biyisaba kugira gutya ngo yiyumvire mbega Levando ko nabonye n'umumenyerezo wa Polonye bamwirukanye donc amukuye mu guserukira gihugu kandi akamwirukana nabi sinyane na beef ubwo ari kutumvikana muri FC Barcelona nimba twaratomboye Rewando iriya poster Rewando niyo yonyine ubona ifise umukinyi yitwayemwo neza muno mwaka w'inkino rangi yitwa Ferran Torres. Ugarutse kwa Rafinha hepfo uringuruti eske runo ruhande hamwe bibaye ngombwa ko Rafinha aja guca hagati ninde undi mukinyi yo carukinako nago no ruhande rugwaye uruhande rwa Rafinha rukaba rugwaye rukeneye uwundi muntu aza kuranforsa ku nimero 3 kuko Alejandro Balde nawe yatweretse igihe cyose azoba ameze neza Espagne niyo izokinisha ku ruhande. Rubico kintu FC Barcelona yisanga ikeneye abakinyi baba etranje n'imiburiburi mu migiserukira ibihugu iwabo batagera kure donc bagishaka gukora cyane mu magrebe ariko badashika kure kuko ibibazo iri kirahura navyo nivyo ukora Rafinha avuye muri Barcelona ameze neza ashobora kugaruka ameze nabi kuko muri Brazil nabo bamusaba ro maximum y'ivyo afise ya potentiel yiwe. Ahantu rero Hansi Flick nakana mukinyi nka Gerard Martin nico cyo nashaka kugarukako niyo mpamvu ubona keneye umukinyi nka Alvaro Carreras akore cyane kugira nawe azogere kuri gwa gwego gukazotunga ko mu guserukira gihugu. Akeneye umukinyi nka Cairo Enrique wa AS Monaco ariko arakina neza mugabe bigaragara yuko nta krebe iramumurikira neza ngo abone umuco wiwe. Akeneye umukinyi nka Grimaldo nubwo Balde ugomba gakina 90 iminota 90 avuga ati jivyanje narabigeze ko kuba ndi muri Barcelona ntabwo nibaze ngo utunga Gerard Martin ivyo niba gutunga Grimaldo vyo mura gusumba nkuko yotunga Gerard Martin. Grimaldo no mugiye avuye muri equipe ikomeye mva ngo yobavuye muri equipe ikomeye ya Leverkusen sivyo kandi yiyerekanye ko ari umukinyi mwiza kwiyo nimero yiwe encore une fois Alejandro Grimaldo umwana wa La Masia sivyo nawe ni wafatwa nk'iyambe sivyo eko yavuze ati nimba nkwege Alejandro Grimaldo bisobanura ko kuzana Grimaldo suko wizeye ivyo ntuzenye Alejandro Bardagu kuko reka nkwereke statistique nizo bigaragaza mbega umukinyi yabaye bivuze nuko n'uwitwa Balde nawe ashobora kwisanga mu kangara. Ejo bundi bagenda muri Amerika Balde yavuye muri Guinea
avuye muri Guinea baramubwira ati uri tayari tugende muri Amerika. Balde arabwira ati jewe ibintu byo kwambara ibutura n'ipantaro vyanse ndagwaye mu nda kandi bimara igihe kirekire. Bamuduta ko bamushira ahantu muri quarantaine amara igihe bamwagiriza yuko bagwaye ingwara zo ngaka umugabane wa Afrika za ingwara zitabaho kugira ngo ntaje mu bandi. Inyuma yaho arafatisha nk'ubu Balde arameze neza cyane ariko imvune ziciye zimufata kandi ni wa mukinyi burya ari n'ukuntu nkunda Dani Olmo mu bijanye n'imvune. Dani ni imisi 2 imisi 5 yandikiwe indwi 2 ariko mu ndwi imwe akabaragarutswe sinzi ko ivyo bintu murabibona. Umukinyi bamwandikira ngo azomara igice cyase ariko amezi 2 ukazobona aragarutse. Kuri Alejandro Balde wewe nta kibazo na kimwe abayifitiye. Urabona yuko bamwandikiye izo ndwi 2-3 zigomaruko kuko burya nk'abakonzi ba FC Barcelona ubabwiye Balde barababaye cyane. Harumva ngo tumubikiye match retour Inter domira ntumubone, harumva ngo match Inter domira zokina iki ibi bintu rero ansifrike buriya byaramukoroze mu bwonko. Niyo mpamvu agomba kumuzanira ko umwe mu bakinyi bazojongera kabisa. Kandi kindi naco uno munsi nibibaze ngo umubano wa Gerard Martin ubandanya ari umubano mwiza nako umubano wa Balde ubandanya ari umubano mwiza mu gihe bozana Grimaldo statistique n'uburyo akina bimwemerera kumukonkira direct w'umugabo witwa Alejandro Balde. Uku equipe ya Barcelona iba yumva ubwoba mu gihe idafise Balde bagashira ko Gerard Martin naho yokina neza agatanga izo pass decisive mu rukino rumwe agatangaza ibice agatico gitsindo akigenza neza baravuga ati ko biri kose Gerard Martin ntabwo twomwizera mu match 3 zikomeye nk'umukinyi wo mu left back twogira ko mu izinkino zikomeye niba dufise Inter Milan muri Champions League tukatugira ati koma dige muri Liga tugaruka muri Champions League kira match ikurikira Inter Milan birago avec l'expérience n'uburyo ariko raba integrer uwo bitwa Gerard Martin kumwizera mugabo mugiye Balde harameze neza cyane. Barcelona kubera kina inkino 5 zikomeye ni 3 waba ari Balde birumvikana mugabo kandi umva rero kuri Grimaldo nawe Barcelona hamwe Balde agwaye inzoka akagora mu nda bikaba ngoma ko amarindwi 2 atabonetse mu rukino muri match za Barcelona officer Alejandro Grimaldo ku numero 3 ndakubwiye ukuri ubwo bita Joan Laporte nako Deterrence Free yo tuza akabakoresha mantrene makavuga tuko biri cost gena mukine ngo gutwa Grimaldo arazivya kina no mukinya komeye iyo experience challenge yabaye muri projet ya Leverkusen nziza ariko bana Jabi Ironse batwara iyo Bundesliga baba equipe ikomeye tuzi nka Leverkusen inyuma kwa Leverkusen kuri musoto hari inde witwa Grimaldo rero kumwinjiza mwino projet ya Barcelona hari Balde bevuga ngo wewe Balde rero uno muzotabagwa n'ibikorwa vy'iwawe apana ngo uri agati konyene gakokwe dufise dushobora gucana bisobanura ko reko kumwinjiza hano jewe mbona ko iyo ari ntambari navyuse agati no mugabo witwa Balde no witwa Grimaldo cyane kurondera ico no kwita kibanza. Eske Barcelona ikeneye umukinyi mwiza ku nimero atameze gute wandi ushobora no kwitiza mugiye kunda dahari ukamukisha ku nimero 2 aba Polivala par exemple nka nk'umukinyi ari muri profile za Yo Cancelo kuri area Xavier twaramubonye ni umukinyi wabona ko gira dahari Balde dahari 2-3 yazenguruka kandi akagira iki kaguha vya bindi rero ndabona ko gusohora Gerard Martin ukinjiza Grimaldo sugu ntabwo uba winjiza umusubirizi wa Balde n'ubundi Barcelona yaboza ko irabona ko naho bafise Balde nimero 3 kwa Barcelona itaba iri sécurisé nkuko babishaka. Nimba Barcelona babona ko bagiye kuzana umukinyi kuko naguciriyemwo Balde afise urara mu bitsindi 9 mu minota majana 3 na mu minota 3,494 yakinye mu nkino 47 ndaguhe ivyo muhungu wanje Grimaldo nisi oya umuhungu wa Gerard Martin ndabiguhe oya ntavyo reka oya ndabiguhe ni wasanga abifise nawe Gerard Martin afise uruhare mu bitsindi 7 mu minota 1,792 yakinye natureke kudusamaza none uyu
hari icyo atakoze. Barcelona irashaka Grimaldo ni isi. biramutse bitemeye barayitera equipe yitwa Real Madrid kuri Alvaro Carreras, vyanse baraja kuri Kylo Enrique wa equipe ya Monaco. Ni batatu umva Grimaldo iminota 3,000 n'amajana 858 afise uruhare mu bitsindo 16 muri Bayer Leverkusen. abana bagira baronke wumve imyaka 29 imyaka 29 arabwiye ko kwinjiza Grimaldo ntabwo uzoburondeye umusubirizi wa Balde. Hago rero Grimaldo waje kumusubirizi wa Barcelona ishaka competition muri buri mpande zose zayo kugira ngo n'abahari bashobore kwitwara neza cyane, ariko ikintu cha Alvaro Carreras kirafise ikintu gitanga canke gisiga nk'ishusho ku isoko. Mu gihe Real Madrid bamaze kumukontakta baramubwira ngo twe tugiye muri Mondial de Club tutagutwaye, tuzogaruka tubandaniriza ibiganiro aho vyari bigeze tuvuye muri Mondial de Club. Ntibashobora gukubita umugono bagasanga equipe ya Barcelona ya Mopapu ya mujanye. Carreras muri Barca nivyo fitting. Barabuzwa niki? Oya nivyo fitting muri FC Barcelona. Uriyo mukinyi yarondewe cyane na Madrid gose. Iyo yisanze muri Barcelona nabonye bitanda campo. Na Neymar byarangiye ibintu by'imi bikomeye bro. Uziko na Neymar byarangiye na. Uziko nigeze kubona ga text uwo bita hari 2019 uyu mugabo bitwa uyu Trent burya abantu bavuga ko urana ko munsi weje wari muri presentation ya indamukanyo yo presentation ziwiwe yazivuze mu kinya Espanyol. Abantu baravuga ngo Liverpool yari kumuha amakontra mugabo wewe yari kwiga ikinya Espanyol. Bivuga ko ubwo Trent gwera 2019 yifuza nako yari kwiga Espanyol. Muzi ngo niye mpamvu burya hariho vyareve bivuga ko burya we yabwiye nyina kuruko inyuma ya Liverpool ifuza kuzokina Barcelona ari equipe akunda. Mugageze kwa Madrid avuga ngo yari zari ndodokira nde Madrid. Oya bose niko baduhenda. Sivyo. Ngo zari ndodokira Madrid. Rero Carreras kurondegwa ikintu kimwe nabona ko Barcelona itoja ku isoko n'uburyo gusa. Ifaranga. Nta mukinyi Real Madrid yaronde iri serie. Ikamukubita agafaranga ikindi naco hamande y'ivyo urabana project kwa Barcelona nzorindira Champions League mu myaka 10 mugiye kwa Real Madrid nshobora kwitwara mu myaka 3. Nico kintu projet zabo amafaranga nuko kuntu nova ngo equipe ziba zifise projet z'ibikombe n'ibikini biki nabo ndi kuvuga ngo Madrid yakurondeye ngo Jero Santima kuri equipe ya Madrid n'ibikini biki ivyo nivyo ukora Carreras mugabe ikindi naco genda babwije ukuri profile za Grimaldo na Carreras ku nimero 3 kwa FC Barcelona nizisora we tware Alejandro Balde ngivyo ndabaremere yaravuga interview ndabaremere mu mutwenge mutwenge kandi ariko mutwenge ndabaremere kuri sinwenge nzo ishaka ibitembe itwengeje shari araga gutwenga ari wowe nyene iwanyu muri social media but I'm here for works for play and for help my teammates and I wait this with impatience. You've said in the past that you like to get supporters out of their seat and entertain them with the way that you play the game. What can our fans look forward to when they come to the Etihad to watch you play? My style is easy. I love to play with the ball. I love to skills. I love to help my teammate. I'm here for make the pleasure in the pitch. It's very important for me. Pep Guardiola's record speaks for itself. He's one of the finest coaches the game has ever seen. How much are you looking forward to working with Pep and his backroom team, and how important was him being here a factor in you deciding to join City? For me, he's the best coach in the world, and I think he's the best coach in the history, and works for them is an honor for me, and I'm impatient to play for them. Pepe
expects his players to work really hard, defend well, and win the ball back when we lose possession. But then he likes them to play with freedom and express themselves when we do have the ball. Is that something you're ready for? And how excited are you to play within that kind of system? Yeah, I'm ready. I work for this moment because the high level is this, and I wait this with impatience. For those who bamwita Ryan Sherky yakoze interview mu gihugu cy'Ubwongereza. amakipe aragatoye mw'abantu Yakoze interview mu gihugu cy'Ubwongereza niyo ya mbere. amakipe aragatoye mu gihugu cy'Ubwongereza. iyo interview numva uburyo wamubaza cyongereza cy'umujournalist n'iki wiwe. Ariko yagerageje niyo mpamvu nababwiye bakinyi bacu mu kina Primus League baba sirimo bugicongereza umwana akina Primus League yogenda kagitabura neza. Bivuze ngo barondera ibintu byinshi gufundafundika ibintu byinshi. Ryan Sherky yavuze ati mugomba ntange interview mu cyongereze ndapafagura ivyonzi mwebwe muzosigurira abantu ibyo nashatse kuvuga hano ndi mushasha. Yavuze yisanze yavuze ngo Pepe numumenyereza mwiza ngo kandi ni mwiza kuvisi yaba mu mateka y'umupira bamwita Ryan Sherky. Ibaze rero yisanze mu minwe y'undi mumenyereza kaba kabaye ko nibisanzwe. ariko nagira ndababwira ikintu kimwe umwanya kweri ikintu bita umwanya ni time kweri ni time. Barcelona bari kurondera Alejandro Guimardo ni baronde mu nzira zo gutereka ku ntebe z'abagombora abandi bitwa Balde. niko bigiye kugenda. Ikindi kintu abakunzi ba Barca bamenya nuko Marc Bernard yagarutse arahari mu myimenyerezo arashobora kubafasha. Zabi Alonso mu minota nk'ibiri biraza ko barayiduha ibiri nta kibazo. Zabi Alonso icyizere akigaruye muri Rodrygo nk'umukinnyi yifuza ko amuha byinshi muri Mondial de Club. Rodrygo ari mu bakinnyi babaye victime na fe yahereye umugabo bitwa ni Carreras mugabo ntabwo yigeze abo mukinnyi mubi kwa Madrid. Ibyamukoze ko ndibaza ko Vinicius w'imyaka 2 heze Vinicius twabonye no mwaka Bellingham twabonye umwaka wese Bellingham twabonye no mwaka na Bellingham wabona ko wewe hariho izindi responsibility kumana nimba twarabonye Champions League zibiri zitatu mvango Real Madrid mvango yaretse gutwara twarabonye icyo twa changement total uyu no musore bitwa Rodrygo yinjiye. Rero uko biri kose so mukinyi mubi yari yapfuye icyo no kwita static mugabo ni uno mugabo bita Rodrygo yari asa nk'uwishwe na project ariko disubira nyuma. Rero yarakeneye icyizere cyane cy'umumenyereza mugenage n'uburongozi bwa Madrid bo batamuri nyuma bivaye n'ivyo bo bashaka kubaka babona ko inzira za mbere ziryoshe no mukinyi wa mbere ashaka kubinjiza amafaranga akanatanga ikibanza kundi mukinyi bifuza Rodrygo. Rero Zabi Alonso kuza kamuha umwanya nizera ko kumuha umwanya ukamusubiza mu icyizere. Rodrygo no mukinyi capable yo kudebloka toute situation ushobora kubura Madrid ushitsemwo mu rukino rwose rukomeye. Yes, ngo Rodrygo guys. Ngo kajyoshe ni gahora mwitama iti. Merci beaucoup. Hakoze cyane nawe bwana Abdulrazak. Mani kurabi choroshe. Amen. Hanyuma Bahizi wakoze cyane. Wakoze cyane Abdul. Merci beaucoup Edi. Twekenda akazi kaba gatangushye. Kuno dimanche ni twugura Mondial de Club saa 8 z'ijoro. Inter Miami hamwe na Al-Ahly. Kazi karari. Weekend nziza kuba people mwese. Imana mushobora vyose bahumugisha. Yes, yakoze cyane sowe muri cabine technique kugira ngo yamajwi abashikire ko mwayumvise kuri FM kuri PJ Classic Media ni YouTube na yakoze cyane kugira ngo amashusho n'amajwi bashikire. Twe dusubire mu ndwi kurikira muri Classic Sport ariko gihe cy'isaha 12 Sport Zone baza kuba bahari hanyuma kandi Weekend Sport Focus ku munsi wa gatandatu gihe cy'isaha 5 irahari.